ujya mupfasoni jewe twabanye mu 2013 tubana mu 2013 circonstance byashitsemwo nta kamaro gusubizamo ngaha mugabo igihe tubanye nsanga ivyo we yari yiteze kuri jewe mbonye uko bimeze naciye mbona yuko atashobora kubana tutashobora kubandanya nige nari cega cyane cy'umukuru w'igihugu nuko nari cega cy'umukuru w'igihugu nyene nifashe nkatekereza byari kujya nyene hagize ibibazo byari bihari cyane gose kuko mbere kutambajije ati kubera ko horo jabuka ntimujabukana kutabimbajije ivyo ko mutayibona cyane kenshi ugasanga mu rubanza rucanka urundi ugasanga nagiye je nyene sari kumwe donc nibaza yuko ni ibibazo interne babiri mu rugo hanyuma umuntu akabishira ko ari kuko urumanegana kwereke ingo zozi zimeze uko nyene marazi kandi ikibazo rero abagabo nibo baca bafatwa ko ari abanyamakosa gusumba abanyamaguru barusanga nk'ivyabaye hajya iyo ntagira imana ngo habo umuntu yabifashe video nagaje mu nagira nabandi ari gufatwa ega nahamagana procureur yego nukuri nahamagana procureur inyuma y'irya video imbere yaho imbere ku video isoka bage kunyitwa kwa procureur ko nagize bijya vya violence fete vya femme yabaye kimuga yagize imyaka 70 AVBG nimba AVBG aragusomera byose yewe kaye ndabifise no ngaha barasomera ugasanga pen 25 atacho wakoze ku muntu erezuma imana igira ivyayo video cyasohoka ashabati none umuntu mutama ahubwo niwe yakubagu urumva aya rero abagabo bakubagwa ni benshi nuko tutaronka tubivugira abandi baronse amashira hamwe bayivugiramwo twebwe twabuze aho tubivugira kuva muri 9 narabureyo ko nanyo cyane cyo gihe umva umunsi wa mbere ntangura kunywa inzoga nanywera ibiye bitatu umunsi wa mbere ibiye bitatu tandazungura ibirarirago en fait hari umuntu ashobora kubona ukunya kibaza ati ukubera uno musara abana baza kurira mu kubiti kugira ngo aje kurira imipira baja kurira ijoro makroti kugira ngo araho umupira nta muntu kibaza yuko wigeze kurira ibiti kugira ngo cyane narigeze kurira umunsi bundi ndatemba nasinziriye muri ico gihe niho nagenda mu bwari bwa mbere uri indege bwari bwa mbere uri indege kuri Zaire bayita RPT yo duriye hanyuma tuge escale nabereye muri ya mbere Nairobi yindi Egypte hanyuma dushika mu Burusiya kuri frontiere hitwa Simferopol kamike cyane cyo garufite imyaka ingana nari inkuzi imyaka mike twe twiga twaradura ibarikagwa mu gihugu sixième concours kugira utore concours cyo kumwe n'ubu umufasha mwari muri kumwe agarutse ukabona ko yahindutse mwogaruka umusore oya sese nibigikunda nibigikunda je nibigikunda nawe yogira gute nibikunda Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomye nizera ko meze neza muri hose. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank The Answer. Iyi ni Magic Channel TV. Ndakuramutsa wewe uko dukurikirana uri mu Burundi, uri mu Rwanda, muri Tanzania, muri Congo, ndetse n'ahandi yagiye atandukanye muri America, Europe, ndetse n'ahandi hose yagiye atandukanye kugira ati mwaramutse canke mwiriwe. Uno munsi twagira amahirwe kuba turi kumwe n'umutumire adasanzwe. Umutumire nabifise indoto yo kuzoganira nawe kucana natwe tugana mu kiganiro no munsi kumbere nagira amahirwe yo kwishana nawe. Ndaguhaye ikaze. Nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye ndi kubona mwantumiye ukogeza ka microphone gato ni kaze mwampaye yego ni kuri ndabashimiye cyane gose yes ni Gaston Sindimwo ex premier vice président kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 benshi barakuzi benshi baragukunze benshi barakunze imvugo yanyu ariko kanzu uramutsa abakunzi mvuge biwawe kuko abakunzi bacu niyo bakunzi bawe yego nashaka kuramutsa abumviriza cyane kiri kimenyesha makuru canyu cyane ndamutsa nawo wese ariko adukurikirana mu buhinga bwa none kandi nshimira cyane ugwaruka nka mwebwe ibikorwa mukora kugira ngo mushobore kumenyekanisha gutanga impanuro kwigisha muri rusangi nose mu Barundi mugabo abanyagihugu bose kumbure bahigira byinshi ndetse nibigiye bitandukanye ku bantu bakuzi baratskura imvukira yo mu gisigara ca Bujumbura yavukiye mu bwiza ari hakurira mu Nyakabiga ariko dutangure kwanza n'ubuto bwawe ubuto bwa Gaston Sindimwo yari ubuto bumeze gute bwa mbere jewe nari umwana nk'abandi bose
nize kuri Ecole Saint Michel Saint Michel rero murazi yuko ikikuru yari umupira football twakina numva hari ari nuzenye imigwi ibiri yakina cyane igahiganwa ari ADP na Saint Michel zakina muri finale alors rumva jewe akazi nakora ko ari gukina umupira niyo passion nakora wari umukinyi burya yego niyo nakora umupira cyane gose ukina kuri nimero zingahe nakina 8 9 10 uracabasha none ku buryo uja mu babigetse sinishobora kuzongura kubera mavi ni ngaca nkina volley nari cyane gose ngiye muri école secondaire nahita gukina volley mu equipe y'ishuri kuva mu mwaka w'indwi nashinze mu equipe y'ishuri gushika meze cyane muri football nari ndabizi cyane gose ku buryo dutsinzwe 2 kuri kimwe cyari gwanje dutsinze na 2 byari gwanje uburyo wari ukazire mu kibuga gose umupira abanzi kera banyita pomodation nashobora gukina volley nkakina football icyarimwe umusuma wakinye match ya football baba plutôt ya volley nkufate nko mu gatondo après midi ukacukina football kandi hose ukaguma uri wa muntu nyine afise inguvu genza mu kibuga warigeze ko captain nari captain w'ishure hose muri volley muri football byose akabazo k'amatsiko ni ko kutabandanije football basi naho nyine zagiye kwankira hehe twarakinye ne equipe imwe yandi muri Cordar baramvuna ukuguru hanyuma ncanayivango turabiheba muri atletisme nari umu atlete akomeye ariko urabona haje abantu zenye muvuduka ni bansika muri 100 metres haje urabona yuko football kumbure ari passion yawe urumva haje mu wese afise ikintu kimupasiona football mugabo jende umwana no gufungura saa sita narabiheba gukina umupira ubona kera stade yari kuri FFB yes donc kugira ngo ushikeho kubironka amahera kwinjira wabanje kuzinduka mu gatondo ukaduga igiti kugije kuraba umupira mu giti niko byari bimeze en fait hari umuntu ashobora kubona ukunya kibaza ati ukubera uno musara abana baza kurira mu kubiti kugira ngo aje kuraba imipira baja kurira hejuru y'amakroti kugira ngo barabe umupira nta muntu kibaza yuko wigeze kurira ibiti kugira ngo narigeze kurira umunsi umwe ndatemba nasinziriye ora hajya hari ikar urabona ikar ego ndabona ego urabona hari igifere kinini hajya hari ibiti y'imyembe minini ugere mujya muti y'umwembe ugacura stade kuri hafi donc FFB hanyuma rero wagiye mu gatondo inzara yagukubita ugacusinzira usanga waguye kuko maze watangwe kujayo abasirikare bataraza abapolisi bataraza waca wigumirayo mugabo après abapolisi baje ntashobora kugisha warapaya kuvuna kumara amasahane 5 uri mu giti none wagiye kura umupira waragendayo ibihe vyiza utazibagira wagize muri football nibihe ibihe vyiza ni igitsindo natsinze twakinye match finale muri 6e na ADP donc urumva twagize prolongation urumva agatsindo katonya nagatsindiramo kabati nasibu none agatsinze yego waruse amashansi yo gutsinda kuri natsinda ni mu kibuga ni natsinda kenshi mu bana bawe hari n'umwe baratoye basi gukina mfise abana b'abakobwa mugabo ntacu barakina nabo nyine aho bakiniye barakina barakina nabo hari amasport namwe baba bakora ho basi bo baragira football no volleyball bakina volleyball mugabo ntibagikina bafise umwe kameme kiye athletique mutoyi ego aho turaganira kwanza ku buto bwawe ariko kandi turazakugana turacangacanga kugira ngo abantu bose baze baratahura mu byo bitandukanye turaza kunjira nko kuunya Gaston Sindimo yinjiye mugambo wa Ipro na ryari je navukiye mugambo wa Ipro je urumva ndi umwana mutoyi nakuriye mugambo wadasikana Ipro kuko urumva abategetsi yaho naba abarongoye izone batakarorera umuntu witwa Kivurugutobi Kivurugutobi ni yarongoye iyo zone Nyakabiga hanyuma hacaza ivy'abadiridiri canja mu badiridiri haca ruberakomera kuva muri 70 na gatandatu hose nari umunsi wa kudeta ya Micombero nari mu badiridiri hose haya hose mu badiridiri urumva se sikusuno munsi gukurira mu mugambwe muri aho kahise muri kahise ngo vyari ibintu mengo ni umuco wari umuco kuko abanyagihugu bose bari nk'abadasigana bose
n'ugwaruka rero mu ico gihe kugira ngo bagire encadrement y'ugwaruka kuko hari abaskuti hari abapatiri abakini bagira encadrement y'ugwaruka ico gihe rero igihugu kugira girishowe kugira encadrement y'ugwaruka bacisha muri mu wadiridiri abadiridiri yari tuta bayita ko ry'umugambo wadasigana iprona mugabo biga en general ivy'igihugu byose muno munsi abantu twari kumwe mu wadiridiri bari muri CNDD-FDD bafise ubuntu usumba abantu nico kintu cyashaka kumenya afite abadiridiri barabana bakurira umugabo wadasigana iprona yari nk'ituta y'ugwaruka mpanya mbere wajerere hanyuma uvuye muri abadiridiri ukaja mu wajerere hanyuma Sigana. Iciza cyo gukurira mu mugambwe niki? Bo gukurira mu mugambwe uramenya urakunda igihugu. Cicambere. Urakunda igihugu kandi kuko ico gihe batwigisha atadufise umutama yitwandira bika Augustin yatwigisha gukunda igihugu cyane gose. Umutama mu mateka y'igihugu cyane cyane ugwaruka w'ico gihe umuntu adashobora kwibagira kuko n'umuntu abo yareze bose. Nukuri baba bari ngaha mu Burundi baba bari hanze barakunda igihugu gusumba vyose. Yes, uhejeje umwaka wa gatandatu umugambo wacukurungika mu Burusiya muri formation patriotique. Ico gihe bisunga iki wagiye uri wenyene igiki bisunga kugira ngo ushobore kukurungika? Ubwa mbere mu gihumbi kimwe 1981 donc bose ntibyatanguriye kuri jewe. Hari n'abandi batwara ama groupement bo batwita abakomanda. Abarongoye imigwi yejana nari mfise nka garnizo y'Ubujumbura hariho komanda umuhungu twa komanda yatwara mu Ngagara wewe yagiye muri Algeria hariho n'umunyuma yacu bagiye mu Burusiya mugabo je nagiye mu Burusiya mu 1981 yari tariki 15 z'ukwezi kw'indwi muri ico gihe niho nagenda mu bwari bwa mbere uri indege bwari bwa mbere uri indege kuri Zaire bayita RPT iyo duhuriye hanyuma tugiye escale nabereye muri ya mbere Nairobi yindi Egypte hanyuma dushika mu Burusiya kuri frontiere hitwa Simferopol. Uno musi indege abana dukura tuzibona abona ko aeroport iduga ariko ico gihe byari imboneka rimwe kumbure yewe gaye mwana nka jewe umwinazi avuye mu Nyakabiga akuri indege byari koye cyane rwose kandi bacaho Fredo Misi ico gihe Fredo Mission y'amadolari amajana 375 amajana 3 ico gihe naho nyene waronka amadolari amajana 375 umba twari batanu no mwese yagiye gwanje nagenda yitwari ayaho arayabatwari umunyabujumbu je nabwe ntigiye gwanje ntizogenda yitwari si ni umuntu wari amera ya umunyagisagara umutwari amafaranga kandi abo babatwari barayapoteje yaratakaye mu nyuma barataka barayabuze ariko uravuga ati jewe wanje umufuko ucurira indege nk'umwana wo mu gisagara umunyakabiga yakuriye mu Nyakabiga wiyumvise gute nukuri yari iteka ridasanzwe cyane cyane kuri jewe cyane cyane umuntu w'imfuvyi donc byarigoye ko nta kenshi bavuga ati umwana atagira imwaro ntashika ubwo urumva jewe byari ingene nitwara n'ingendo ngora abwaruka hanyuma ngaca ngira igikundiro kuri abo batwara hanyuma ico gihe nukuri bagira rotation hanyuma rero ndashikirwa c'était yari iteka n'urukundo ku mugabo ndasikana iprona cyane no gukunda igihugu cyane ku myaka mike cyane cyo garufite imyaka ingana nari inkuzi imyaka mike twe twiga twaradura ibarikagwa mu gihugu sixième concours kugira utore concours cyo kumwe n'ubu umwana mu ishuri afise imyaka 2 twe twatanguye imyaka twatanguye gardienne afise imyaka 7 kugira utangura ishuri abapatiri babanza kugira gutya kugira barabe kushika n'ukuboko kugutwe udashika nusubira inyuma aho natanga muri gardienne rero ico decision afite imyaka ingahe rero sixième afise 16 ans afise 16 ans ari umugabo ariko ntiyari miki 16 uri umugabo 16 ubu abari mu university bamwe no musi 16 batanguye university no musi ufise umwana afise 16 ans amashuri yahegejeje kure wadubiye kangahe muri primaire yadubiye 3 mu wa 4 no muri 6e kabiri wari yongeje kandi ubona kuri kurakora canke warabaho mu migani oya ntiwaraba twese twarabagabo
n'inkumi ubona ba Hussein akina muri Vitaro bande ba Mudeyi Gustave bajya bari hepfo munsi yanje ariko ari ku myaka 59 nuva ko urakuze imyaka ni myinshi irakwiye canke hariho ni umengo ni myinshi weka yavuti kumenga umuntu umenga mubonye umwanya munini aro kandi imyaka nawo kamengo umuntu akwavye mu maso uracari jeune ubuntu bw'Imana nta kindi ubuntu bw'Imana bo niki naco nuko ntanyoye inzoga cyane kera nanyu inzoga nshise mu 9 naziheba hajya wavye inzoga ukiri mu 9 gushika uno musi bo ubu ndashobora kunywa karahuri duherekejanye n'abandi kubera mperekeza abandi sanzi mugabo kuva mu 9 naraburewe ko nanyo cyane cyo gihe umunsi wa mbere ntangura kunywa inzoga nanywera ibiye bitatu umunsi wa mbere ibiye bitatu tandazungura ibirayirago umva rero mugabo nagenda nywa rero abarimu bankunda kubera nakinye neza bakama kandi aguhaye ikiyeri ubuzi ko atakongera ugigira mu isegonde kiba giheze go mu 9 nacinde biye ico gihe mu Rusiya formation mwana mugiye yari gute niki kiwahakuye do mu Rusiya ico d'abord ngo c'était une formation yo gukundisha ugwaruka uri mu Burusiya hageze muci ibihugu byose bifitanye imigenderanire n'Uburusiya byarahamagara ugwaruka gwabo muri byo bihugu byo muri Afrika n'ibindi kugira ngo bagire le camp de travail le camp de travail rero yari bera Artec n'ahantu hafi ya Mer Noire hafi ya Mer Noire ngira ari twari muri Ukraine hafi ya Mer Noire hanyuma rero mukagira ibintu vya sport moralité ibintu byinshi gose cyane kugira bagira ama camp de travail ahandi hose c'était mu byari kugira ngo bigishe gukunda igihugu mobilisation demobilisation ibintu nk'ivyo wabaye icegera cy'umukuru w'igihugu au présence diplôme humanité technique kuri école d'art ico gihe ni giki baravugira ngo ushobore gutogwa ni giki baravugira ngo bagutore ufise diplôme humanité bo kugira barabe nibaza ko bo mwobaza umukuru w'igihugu ko niwe wenyene afise uburenganzira bwo kugena uwo ashobora gusangira amabanga ivyo rero no kugira yuko ni iteka ridasanzwe kuko nagiye ku rutonde rw'abandi twari turi batatu hanyuma umukuru w'igihugu atora umwe muri batatu hanyuma rero umukuru w'igihugu atoye nta wundi asubizamo kuko n'amashinga amateka barashatse kurisubiza inyuma ubwo birabananira ni kihe kintu ciza canke wize kuri nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu Burundi Petero Nkurunziza ubwa mbere Nkurunziza n'umuntu adatwarira hejuru Nkurunziza n'umuntu ashishoza n'umuntu afise patience mu gufata decision n'umuntu atapfa kuvuga ivyo arivyo byose n'umuntu mu kuvuga kandi n'umuntu atavuga avuga ibyubaka yavuga ivyubaka yavuga cyane ikintu hajya bavuga ati umaze kwishishoza hajya bavuga mu Gifaransa tourner la langue cette fois yabanza gutourner la langue cette fois imbere ko avuga ikintu cyane imbere ko afata ingingo abanza gushishoza ico nico wize ku mukuru abise ico bita kwihangana capacité de retenir et surtout la maîtrise de soi cyane ivyo yarifise mu kiringo c'imyaka 5 mwafatanije muri ko murayobora igihugu ibihe vyiza bagiranye nawe nibihe ibihe vyose twabitumereye neza cyane umubano hagati yawe nawe twabanye neza cyane gose ku buryo bazi ntababura bateranya abana bandi mugabo yarampamaga tukavugana kandi tugatora inyishu uko bimeze kuko hari ibyo umuntu akora atabikora ku nabi yabikoze bigashika hanyuma tukabiganira bigahera bazi ko uri mutegetsi hamara abandi bakokeza bagira gute ntiyatwarira hejuru n'ukuri muri kiya kiringo c'imyaka 5 nyene mwariko murayobora igihugu mudasangiye umugambwe uwo mengo abantu baza kuma barabana itari giza nk'abantu badasangiye umugambwe koko ni rihe banga wakora canke wakoresha kugira ngo ukomeze gukonvenka umukuru w'igihugu kugira ngo mukomeze kubana mushigikirana mu mabanga yose ubwa mbere jewe mbaye icesha cy'umukuru w'igihugu nashatse guhindura amateka ku buryo n'umuvugizi wanje
nabanzanye umusende David tudasangiye umugambwe kugira ngo ivyo nza kuvuga ari we aja kubishikiriza ivyo imiganiro vyose nkora aje kubishikiriza abancungera canke abagira gute nafata abari mugambwe kuko mu bisanzwe hari igihe baba bikeka ati uyu muntu tudasangiye umugambwe yagenda hanaha ahava avuga ibindi n'ibindi ugaca usanga bagushizeho ukugira amaneko navuga ati reka rero mu bakozi banje shiremwo abari muri sende David kuburyo bazobabaze ivyo twavuganye twakoze hanyuma ntangira confiance nawe hanyuma ikindi naco nuko kenshi mbere nico n'abandi banzeza bamuhora tuko jewe bahageze ibintu byo kuvugana tukavugana n'umukuru w'igihugu direct yego ibintu byo mu mugambwe muri CNDF canke handi nta muntu twaje inama n'ingingo nabo jewe navugana n'umukuru w'igihugu hanyuma ico bafise bambwira umukuru w'igihugu yakimbwira kuko kenshi na kenshi ujye umuze akwega ishati unagakwega ishati akubwira ivyiwe undahobya ibindi mwana ati ico mushaka kumbwira cyose gica ku mukuru w'igihugu niwe tuvugana ni iki cyatumye ufata iyo ngingo yuko ikintu cyose ashaka kubwira ko gica ku mukuru w'igihugu nuko nari maze kuba ikigace bo nari cegera c'umuyobozi mwishikira w'icyaca cy'umukuru w'igihugu nabonye ngire bimeze haza general kanaka cyangwa umukomiseri kanaka akakubwira ivyo ashaka mugabo ugasanga ivyo yakubwiye ntaco bisana n'ivyo umukuru w'igihugu azi narigeze kugira umushinga amateka yarigeze kumpamagara ntwara ahantu ico gihe nari mudasigana nari secrétaire executif umugambwe arantwaranga ahantu ambwiye ati umugambwe wambwiye yuko utegerezwa gukora ibi n'ibi jewe mu bisanzwe nta mugambo ntegeka twe turaba ivyacu abandi baraba ivyabo jewe umugambo w'umuntu ntushobora guteka mu mugambo wacu hanyuma turi twe turasangira hamwe na telefone mu tegetsi wabo comment ça fait-il que mwebwe mushobora gutuma umuntu aza kuduha des injonctions dans notre parti impossible bashobora mu telefone yaciye avaho atarisha kandi ariyo yamuhamagara hacavamo n'urwango mbere niyo catumye no muri amashinga amateka yagize influence kugira ngo ntibantore muri amashinga amateka ni ibintu bitari byoroshye cyane gose ariko rero ku bantu babayeho kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 yabaye imyaka myiza ku butegetsi bwanyu ibanga mwakoresha ryari irihe kugira ngo ubutegetsi umuntu yabona ko ibintu ari vyiza koko bo mu 2015 twari mu ngorane nyinshi mbere n'amakungu aradufatira ibihano mugo kubera kuja inama n'ingingo nawe twasangiye kuyobora abashikiranganje ikaba bose no shimira abashikiranganje bico gihe kuko baritanze gose ku buryo Nkurunziza yatubwira ngo ni leta yo gutubika wavubi twatubika wavubi hanyuma igihugu mugabo twarashimye kuko ndiko ndaraba inflation no munsi n'igihe twebwe tufate nka 2018 inflation ari kuri 1,8 1,2 mugabo no munsi iri kuri 32 ou 24 no kurumva rero hariho n'abaducira imanza yuko harabasuma harabaki je nifuza ko abo babivuga boza twaharira abasuma tukaberekana uno munsi n'igihe twatwara none igihe nimba byari bimeze gutyo nibaza yuko uno munsi ahubwo nuko intambwe twasizeho yari intambwe nziza kugira ngo abariho uno munsi batera imbere kuko uno munsi imfashanyiraza ukuri kwane twe twatwiswavu kandi abanyagihugu nibaza ko hajya nakwereke inka akamaro k'inka ukamenya yatetse yatetse imvyeyi akamaro k'imvyeyi ukamenya cyane cyane yatetse sinzi kunyumva ingene navuze ivyo ari byo yatetse ni none ukuvuga ni kuvuga basi akamaro k'umuvyeyi ukamenya atakiriho imvyeyi inka ni imvyeyi wekama amata wekama amata nukuvuga ikiguha amata ubona ko ari bisanzwe kuko yatetse nukuvuga nibiki igikamwa ni ubura ko bwa bundi wambaye ikirezi ntamenya ko cera cyo tuza ngaho nyine rero umwaka wa 2020 muja gutanga niba vyoroshe kumbure ku muntu kumbure imyaka 5 yari henze ari ndiko ndayobora kwa ariko umunsi ngiye gutanga yabaye umwaka umeze gute kuri wewe bo ubwa mbere nyenshi bari mukuru w'igihugu
Petero Nkunza apfuye twaguye mu gahundwe abarundi bose hanyuma abarundi bose twagwa mu gahundwe hanyuma turaje none turaba hirya no hino no bigenda gute mugabo nkuko bisanzwe umukuru w'igihugu atakiriho yitavye Imana nuko uca afata kibanza acaba umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nshingamateka yari Nyabenda Pascal mugabo kubera twari duhejeje gutora umukuru w'igihugu ariho kandi yatowe twebwe twace tugishina inama shikiranganje twarongoye inama shikiranganje ya nyuma yafashe ingingo yuko tubaza muri sentare bazi bwije ashingire ibingene bica bigenda ama rero mwarabonye ko vyakurikiye hanyuma mukuru mu mushasha ahira ashikizo mabanga twebwe ku bwacu twaduhejeje kurangura igikorwa twashinzwe mu myaka 5 igikorwa maramaze kukirangura mugabo uje gutanga muri we wari wiyumva gute koko imyaka 5 hamindi imyaka nangiye kugenda gute mu bisanzwe umaze kuba bwa mbere namaze kumushinga amateka yego umaze kuba imyaka 5 haje ugiye mu banga ikintu cyose gikuru ugiye mu mabanga nukumenya yuko uno munsi uragenywe ukigenwa uba witegura kuvayo kandi ukavaho n'amahoro utagize n'ingorane kuko igihe wagumanye nabo mwari kumwe kuva kera no mu gusubirayo usubira atangorana kuko vyaje nta kibazo byari bintere kuko ntagiye matora hanyuma abarundi mwantoye hamwe mwatoye yatowe none tugirene dukurikiye kuko umwami umukunda umutora utamutora gutwara kandi uremere ko uko biri kose ategerezwa kugutwara bankuko nabwe ko turaza turavanga kugira ngo kumbe tuze turahindura harigeze kuvugwa harongera haraboneka video mu rugo iwawe hariko hari ico novuga ibitagenda neza bamwe baravuga ko hari ibitagenda neza hagati y'umufasha wawe hamwe nawe niki niba n'ibindi bintu vyinshi bagiye biravugwa niho ushobora kubivugako nyuma y'ya video bijye bwa mbere nibisanzwe bijya nibisanzwe kuko mu ngo zose hajya mu ngo zose haraba ingorane n'izindi bwa mbere jewe ujya mu fasoni jewe twabanye mu 2013 tubana mu 2013 circonstance byashitsemmo nta kamaro gusubizamo ngaha mugabo igihe tubanye nsanga ivyo we yari yiteze kuri jewe mbonye uko bimeze naciye mbona yuko atashobora kubana tutashobora kubandanya nige nari cega cyane cy'umukuru w'igihugu nuko nari cega cy'umukuru w'igihugu nyene nifashe nkatekereza byari kujya nyene hari ibibazo byari bihari ibibazo byari bihari cyane gose kuko mbere kutambajije ati kubera ko aho rujabukana nimujabukana kutabimbajije ivyo ko mutayibona cyane kenshi ugasanga mu rubanza rucanka urundi ugasanga nagiye jenyene sari kumwe donc nibaza yuko nibazo interne babiri mu rugo hanyuma umuntu akabishira uko ari kuko urumanegana kwereke ingo zose zimeze uko nyene marazi kandi ikibazo rero abagabo niyo waca bafatwa ko ari abanyamakosa gusumba abanyamaguru usanga nk'ivyabaye hajya iyo ntagira imana ngo habo umuntu yabifashe yafashe video nagaje mu nagira nabandi ari gufatwa ega nahamagana na procureur yego nukuri nahamagana na procureur inyuma y'irya video imbere yaho imbere ku video isoka bagiye kunyitwa kwa procureur ko nagize bijya vya violence fete vya femme yabaye ikimuga yagize imyaka 40 AVBG nimba AVBG aragusomera byose yewe kaye ndabifise no nga barasomera ugasanga pen 25 atacho wakoze ku muntu erezuma imana igira ivyayo video cyasohoka ashabati none umuntu mutama ahubwo niwe yakubagu urumva aya rero abagabo bakubagu ni benshi nuko tutaronka tubivugira abandi baronse amashira hamwe bayivugiramwo twebwe twabuze aho tubivugira cyambira rero uri vice president bigashika yego mugabo gacugira maîtrise dos katekana ari mukuru w'igihugu arabizi tie ntangora byari bivize tekana habaye insida ukayijera kandi hari igihe vyashika mu gatondo mugaca muja mu rubanza hamwe muri kumwe yego kanagufata bibaye ngombwa yarigeze kwiyumvira ko nkubita ikofi kuri stade mugabo mu protocole twari kumwe ngo ati
Dasoni. ukihenda tushatse gutwara kwa Rojani tugutera inshinga ati uyu mu ofisi ni kumvikana kandi njya cagira yego direct bari kumusanga kwa Rojani umva ivyo ntibyashobo icyo yiyumvira wenyene mugabo hajya rero umugabo tu gères andira gafata byose si tu as fait un mauvais choix tu as cible ico nyene igihe uhisemwe nabi urabandanye byose urabandanye uravyemanga ivyo byose ariko rero kugira ngo umuntu ahitemwe nabi donc choix du conjoint ni gute umuntu yohitamwe uwo bazobana mwiza ni vyigwa hajya n'Imana ya muri experience wagize n'Imana ya jamwo kuko urashaka kugenda n'ibishobisho cyugenda uragiye urasanga naho bagutege kuri circonstance naho ukagenda urumva rero ni kugira maîtrise wasema kumazo kubwira muri experience mwagize ni kintu ukomera mushobora guhanurira abajene bari kwadukurikana muri no mwanya ndetse n'ubundi wese ataragira showa iyo bazobana bo nibaza yuko ndabona ugubanza kubaza umutima ntugende pare kubivuye kuri circonstances ziriho canke n'ibishobisho bishobora gushika canke numve na influence yiyo cyane kuko urumva ivyo urabanza ukabaza umutima hanyuma ukagendereza ukamenya je ubwa mbere sinzi kumenya wewe ni gute vyagenze gute dalo passé byashitse ko nyene turabana yarapanze muhiri wanje bo ni nkuru ndende umengo ni nkuru yesize yego yarapanze muhiri wanje bica birangira usanga umuntu usanga byabaye ntakundi uca ubyisangamo twabyisanze yes kandi cyo twigarukira ntacu imbere kandi ukimara kuba icega cy'umukuru w'igihugu wacusubira ku ishuri ndi mu gice cyo kwiga nacenja kwiga par correspondance ni kujya kwa bandi bariko bariga no munsi hanyuma cyane ndo nka baccalauréat ndayi certification ngaha et puis c'est tout bon mugabo après nacengira maîtrise maîtrise yo yaheze en 2019 donc c'était ici hanyuma bajya ni c'était pour la formation yari la formation gusa yes mu mwaka wa 2020 ni giki cyatumye baguhitamwo ko uba umukandida w'umugambo iplon bo kumitamwo aho ni kibazo kubera nayo kiga cy'umukuru w'igihugu ndakubwire muri mu mugambo abatwara umugambo bobo ntibashaka haba umukandida bo bashaka ko umugambo ushigikira umukandida wa CNDD-FDD yes mugabo jewe nk'umuprona kandi nifuza ko iprona igumaho navuze ati ku nguvu iprona kushiraho umukandida uravye procedure byagenze no kubera influence nayo mu cega cy'umukuru w'igihugu ahandi hoho kubwo abadasigana kubwo warongoye umugambo adasigana iprona ico gihe yashaka kuko yari yumvikanye n'icyo n'umukuru w'igihugu no munsi yuko iprona izokurikira izoshikira umukandida wa CNDD-FDD umugambo adasigana iprona ugiye kuko abadutora n'abanyagihugu ntibashobora kubabwira ati kuri president muratora CNDD-FDD kubashiga amateka mutore y'iprona kwaje turonka 0 ico gihe rero jewe navuze nti ivyo nibikunda ndabankira yuko iprona ihara mu matora y'umukuru w'igihugu no mu matora yose kuko umugambo adasigana iprona babwire mwebwe mukiri mu bato umugambo adasigana umugambo usanzwe abo bose bariko baratwara imigambo iriko iratwara umugambo adasigana iprona office akaranga mutima kandi kawo naho bicamo bikagira ingorane umugambo adasigana iprona office iyindi mission ni office mission d'équilibre mission de ni contre pouvoir bon novuga muri histoire doravuga contraposto no kuvuga ni nkingi kuko ni karara mu ruganda ntibashoboye naho biyumvira kwizimanga naho biyumvira gute iprona ni karara mu ruganda ntibashoboye ico gihe rero ingingo yo kuvuga ati no tugomba gushikira umugambwe urunaka mugana twe turi umugambwe hagomba kubaho ubuserukira umugambwe byagenze gute bo byabaye birebire kuko umunsi yo kugira ngo twemeze kuba umukandida w'umugambo adasigana iprona ubwa mbere umugambo adasigana iprona usavye ikoraniro kaminuza
ubushinganje ntibushobora kuyankira yes mugabo kubera bari bavuga ati ntidushobora kwemera yuko Gaston abo umukandida biyumvira ko nja kwagwasa canke kwande mugabo je Valere zariho nuko lipona iguma lipona donc baca ico gihe rero gukoresha bureau executive yakozwe mu nduru kugira rero babonye yuko ngize pression ico bagiyumvire umukuru w'umugambwe agaca avuga ati okay basi turavyemeye mugabo tugire acte d'engagement vice-président de la République président du conseil supérieur acte d'engagement yindi y'umugambwe niyihe isumba ivyo mugabo kugira bari bazi yuko iyo acte d'engagement ntaza kuyisinya nje mbonera hakaje kuvuga ati ko yanse kuyisinya turayivuyemo Shiko nzi ingene bimeze icinda isinya nje kwisinya ivyo bateguwe bica birane bigo mu mazi hanyuma turategura ikindi twara ingorane nakubwire mu bisanzwe kugira umukandida w'umukuru w'igihugu ufise abantu bagushigikiye bashika 200 utsa kugira aba mandateri bagushigikiye bashika 200 utegezwa gupresentana muri dossier abantu 200 abari bande mbega n'abanyagihugu cyose n'abanyagihugu cyose umunyagihugu utsa kuronka abanyagihugu 200 bakuhare dossier uzopresentana ivyo rero bitsa gukorwa n'umugamba mutsa n'umukoro n'umugamba imbere yaho ico gihe babonye yuko umukuru w'umugambwe adashoboye kungondoza kugira ngo ndabivemwo ico baciye bagira warabonye abaci biyamamaza ko arabadasigana bagiye gushika sendefte barababonye kandi abagenzi banje kandi tudukundana cyane gose none musi yego cyane gose bari barongwera mbayaga zose bayaga n'umujama cyane gose twasangiye byinshi matro abagenzi ega politique niko bimeze politique niyo vyiza twokwigisha nico tunavuze ko twiga muri politique nuko muri politique nta mwansa abaho les intérêts sont les tu peux partir mugabo je nawe notre amitié continue ikabandanya burya umuntu yaguhemukiye muri kiya gihe Igani kwa kumemukira. None yafase joie. Ariko kurumva ko gucitsa akaba guhemukiye. Bo urumva ubwa mbere umukuru umugambwe wacu. Niwe yari yavyemeye yuko aja gushigikira Sendefte. Amaze kubona ko bitagikundi wanje. Sendefte yaciye none twobigira gute? Reka dukreye abandi, niho baca bakreye abajya abandi, baca baja bavuga yuko badasigana bashigikiye Sendefte. Jemwe ati Imana bahezagire nta kindi. Ego. Urumva rero biragoye. Nako ndavuga ntero. Hagera umunsi wo gupresenta le dossier. Muri Sena. Jewe nzi yuko le parti iri kitegura ya mazina amajana abiri azonshigikira. Hagera minuit. Bambwira ati ya mazina amajana abiri ntiyabonetse twabonye amazina dufise amadosiye y'abantu 160. Abantu 40. Nukuvuga yuko uyatwaye ajo 160 ushise muri Seni kubera utakwije babandi desa ucugira gute ucuba eliminer d'office. Yes. Bwara ki munyabujumbura nari nzi ko biko biragenda. Nari nzi ko biko birategurwa nari nitegekanije liste. Kera ni liste y'abantu amajana abiri akwiye bose. Dosi kwiye. Nabigize parallèlement n'abandi kukira kubera nabereke bonne foi reka ndabareke. Haje umuntu uramuherekeza gushika ku muryango. Ndamuherekeze minuit. Nateze c'était jeudi ndabidepose. A minuit mercredi à minuit wanyibwiye ati ebana ya malisi ntakwiye umva uca wirana ati none 40 tubakurahe uja muri peji ronda amafotokopie ubikurahe mugo ko munarinzi uko biriko birategurwa nari nateguye liste y'abantu amajana abiri dossier complet Toto Town nacigira gutya bacibagira gutya twari tuguza ya sasosana gumana cazana babandi turajana c'était passé niko byagenze biragoye hajya rero mu politique no nico muri politique il faut assumer il faut gufata ibigushikiye bikagushikira mu matora y'ibihumbi 2020 mu bintu waravuze uti iprona ikaramuka igiye ku butegetsi ko izoha abakenyezi mu ngezo 50 kwijana yego
mu gihe ahandi dusanga tuzi yuko ari 30 mbega nabone si 30 ni minimum yego Natari minimum mu isanze igwizo shingiro niyo n'imiburi 30 yego eske vyari gushoboka vy'ukuri canke yari muri yanzira yo kuvuga ati egalite ku mpande zose yaba ku gitsina gore no ku gitsina gabo byari gushoboka cyane gose kuko turabona n'ibindi bihugu bishoboka je mbaye cyacemo kuri igihugu nabonye ahantu hose nasanze ba mustanteri baba fasoni canke ba runatori ba fasoni hakogwa neza gusumba hari abagabo bishatse gusigura iki rero bako abahantu hari abafasoni niho haba novuga je nabonye ba mustanteri ba fasoni twakoranye bose bakoze neza cyane mu ntara zawo makomine yabo gusumba abagabo no guhagarara nko mu mukike yamenye intara urumva kera ari intara ya mbere intara ifise abantu bize abantu bagizene ngo yatwagwa n'umugabo ngo yamari yanyuma imisi yose gushika mu mukuru w'igihugu ntuma ati genda babwire baje abantu sofuti ijya komine yabo ese ngaha mu Burundi kuko vyari gukunda yuko tungana cyane gose kubera iki mbere ko none kubera iki abagabo baba benshi gusumba abagufasona kubera iki naba basoma amashuri babasumva ubwenge padi tu ariko kubera ko tuzi yuko kuva na kera mu muco w'ikirundi meme n'abako ibitsina gore vyari inyuma bo vyari inyuma mugabo vyagiye birahinduka kwisi uraza kubwire ko mu Burundi abafasoni batoye imbere y'abafaransa abafasoni b'abarundi baragiye gutora abafaransa bataraje gutora ibura bataraje gutora burya tukuvuga rero abarundi abafasoni b'abarundi barize nk'abagabo bafise ubwenge nk'abagabo basumba bafise ubwenge basumba abagabo nukuvuga rero yuko abashikiranganje 50 kuri 50 birashoboka ego hari igihe mpamvu twifuza ko dukura ubwo mu mategeko no mu barundi bose biri mvuze mu mashikije mu 2020 mwari mushatse kuvuga iki kushika n'ubu ico nagivuze kica kizana mu ngwango mbere n'umugabo yasikane proje kuntera n'umugambo uri ku butegetsi kunagiye gutukana ngo abapolisi bagendera abantu nabagira gute ubwa mbere uno musi none musi ejo no kwitoza canke hirya yejo nuko icambere kitegerezwa kuba no gukura ubwoba mu barundi bose nagira umurundi agira ubwoba bwa kazoza kiwe kejo gusa abari hanze bose bagataha naravuga ati metero chrono A0 ko navuga dutangure bishasha duca umurongo none musi iyo slogan ni rêve pour kuri jewe kugira ngo umurundi ntasuyogira ubwoba bwa kazoza kiwe ngo jewe ndatashe ngo sintaha kinaco yuko jewe n'umutegetsi nteza kugendanirwa abapolisi 5 10 na 20 wamaze kubona ari ahantu ubona umukuru w'umutumba mbere agiye ahantu agenda abapolisi 4-5 kubera iki bagufashije twitwaje buraya umukuru premier ministre agenda n'ikinga mu baraba naho dukeneye gushika aho umunyagihugu n'umutware wiwe banwana abona ko ari bisanzwe aho niyo tsagushika rero kubera iki none ahandi cyo kintu yaje kinumva ngo nuko bato kubera iki none abategetsi nawe wari urimwo canke urimwo umwakunda guherekezwa n'abapolisi eske kuri muge birabaha amahoro ubwa mbere hari amabanga ategerezwa kujanwa niyo protocol ayo mabanga jana niyo protocol ni bisanzwe ni normal mugabo hari yani mabanga mukuru w'umutumba chef de zone musane mushikanganje mushikanganje kunywana apana kwibana ba je urumuzi yarigiye muri abo muntu umugwiza atunga apoli bo kubera iki atwara abajeje umutekano kubwabwo batwifuza gukura mu bene gihugu buracariho avuga ati jewe si kubera amahera yanje kubera ikintu bacabangirira nabi twobikuramo gute niko gukura abanyagihugu bwoba rero vyari gukuba guterera kubera ko uno musimba rumugwiza tunga shubatikanye twaza abasirikare canke aba bodyguard bamperekeza kugira ngo kumbure ntibangirire nabi ivyo rero ni ubutegetsi bubikora harya ubutegetsi nibwo bukora ivyo byose iterabwa rikavaho abarundi bakaba sabarundi gusa mu bihugu byose ugiye ari ibihugu byivuga ati cye naco bintwara uragenda ugatembera ntawe gukorako ikama kugira échange verbal mugo ntawe ukora ku wundi cyangwa ngo mu gatondo ku mugoroba bagufata bakunige
ivyo nibibaho mugabo no munsi abarundi bacafise ubwoba bwinshi uno munsi bacari bufise ubwoba Yeah. nuko nyene bitavugwa mugabo bacafise ubwoba twere mu mugambi twari dufise yuko icambere cihuta no gukora ubwoba abarundi kuko umaze kubakura ubwoba bashoja kukivi iyo bafise ubwoba ntibakora ati avuga ati nibuca umutima muntu ati ngwaho baraje karabaye inarima kabarantwa uno munsi n'amafaranga ni urabize ko uno munsi no muri banka abantu batwara amafaranga kubera bafise iki ubwoba ndatwara bace babona bace bamfata bace baja kumaruri niko bimeze reka abantu abeho hanyuma ugire gestion ukordone nico nyirabwo nari ngomba cengarukaho kandi kuko ngene abantu usanga mu muberuka mu mwaka weze harashoboye guhindurwa amafaranga kubera ko hariho abantu bayabika mu nzu kumbure ntihasubiye amafaranga ntasubiye gutembera mu gihugu mbega umuntu yo yabitsa muri bank canke yabitsa mu rugo ndo kubisa amahera mu rugo bwa menikosa amahera abikwa muri bank mugabo rero kuva ico gihe ega no kubwiza ukuri abantu benshi abo navuga ngo mabera yacise impapuro sivyo ayacise impapuro y'abanyagihugu badashikira banki kuko ubwa mbere nta muntu afise amahera ataba yateguye nuko yabike ntabika mu nzu abika gukora iki agira aze gupfa kuko umukuru w'igihugu urumva ashobora ati ndashaka kugira amahera uko nshatse kandi noneho yari yabateguje Burundi yari yabateguje ariko urumva bari bashaka kugira ngo bace bamenye ati amahera yagiye kwa bande none no munsi ko twahinduye impapuro turavye imbere atarahindurwa impapuro tukaraba n'ubu yahinduye impapuro uravye bimeze gute paraporo y'ubutunzi bw'igihugu niho cubiraba ku bwanyu mubibona gute twebwe ingingo y'umukuru w'igihugu nta muntu uvuga ngo tuyiraba gute kuko umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu ni se barundi twebwe uno munsi ati abarundi batoye umukuru w'igihugu yabashikirije programme rero yabashikirije niyo kiraja mu ngiro nta kundi kuko umukuru w'igihugu ashira mu ngiro programme yashikirije abanyagihugu tweda tubivuga ko birebire mu migambi mwashoboye gushikiriza igihe mwitoza hari harimwo kubaka ama refectoire publique ndetse n'ibindi bibanze bigitandukanye bizorohereza abarundi ariko malheureusement ntimwashoboye gutsinda ni giki mudekanya gukora nk'abanyene imigambi bari biyumvira iyo migambi koko kuko abantu bavuga ati bon nivyo yari yadusezerana bino bintu ariko kumbure ntiyagiriwe amahigwe yogira nshoboye gutogwa ariko nka nyine umugambi igiki ategekanya gukora akorera abarundi ndetse n'igihugu muri rusange icambere no vuga nuko ujya mugambi hariho benshi batawutahuye bawufashe uko bashaka uravye uko igihugu kimeze sinavuze ko tuzokubaka hose twavuze nko mu bisagara fate nka ya centre ville ugacugira refectoire publique kwishe refectoire duzenye restaurant public iyo restaurant public ni kuvuga yuko iba subventionné par le ministère ya réinsertion yo gufashanya ni kuvuga ibaze kuko hako uza gutanga ya buruguru canke wa muceri usubventionné hajya umunyagihugu afise ifaranga rimwe akajya ufise abira akajya selon ses moyens ni kuvuga nta munyagihugu asubira gufara inzara ivyo birabaho mu bindi bihugu nuko bayifashe n'abarundi nige ngivuga échanger bavuga ngo biraro byo mu kirere byose ni ibintu vyashoboka kuja mu ngiro mugabo nuko twebwe ntitwatowe igihe mutadutoye ni mubitubaze kuko iyo mudutora mwari kubitubaza uno munsi ni mubitubaze ko ntimwadutoye kuko twari kubishira mu ngiro n'imigambi yare ndagwa karore gatoye Université Burundi kera hari restaurant bajya kujya gufungura yego urashaka kwemera yuko umuntu munsi umunyeshuri wo muri université agwa afira mu ibarabara kubera yabuza hajya si bitavira yego twaragize inama abashinga amateka barongise abashinga amateka kuja kuraba aho babaye baba nko mu ngurube mugabo uno munsi muri iyo politique kuko uno munsi leta iha umunyeshuri amahera ikamuha n'amahera ya ratio si leta igisubira gusuma bya bikono biri hajya byose genda urabe biriko birabura kandi ari bishasha zambuvero ziri hajya leta irikira homa alors muri ico gihe rero ufashe karorero nka hafi ugafata hajya mu nyakabigi wacu ugafata umuntu canke abantu mukagira ico bita restaurant universitaire hanyuma leta kujya kwa mituweli bakagenda bagafungura para ku mabo hanyuma kumwisho leta ikamuha
kuko leta urazi hari igihe itaronka amahera yo guhemba abakozi mugabo kubera mufitaniye amasezerano na wa wundi afise ya restaurant universitaire umunyeshuri ntapfa n'inzara aragenda akajya umunyagihugu nyene restaurant akazopresenta facture c'est bon nivyoroshe byo cyane gose vyari ibintu vyiza nibeza ko biteye igomwe ariko kandi tumaze kubona mu bindi bihugu canke handi yagiye atandukanye uza gusanga umukandida aza gupresenta canke kuvuga imigambi iri anko ariko arakora bukebuka ati je maze guca kuri ibi inye aha nawe meze kuno onye mbega kuri mwege bimeze gute nta migambi ushaka ndakubwira mu gihe nta migambi ushaka kugira utarumunyaги utatwara igihugu udatwara igihugu ya migambi yose uyikora utwara igihugu cyo nshobora nuko kugira ngo uje muhira nkaguzimana canke abakubura mu ibarabara nkafata amaherani nkabagura ico nshaka ivyo ndabikora nuno muzi ndacabikora nari vice president aho bukera amatora araba aho bukera araba amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 mutegekanye iki uruma amatora 2020 ni kera cyane nta muntu aramenya ibizoba kuko ubanza kuraba uko vyifashe dubanza gutegura amatora y'ibihumbi 2025 y'abashinga amateka abajena mu bakomine mugabo ico nzi nuko amatora azoba kandi abarundi bazoyajamo hari abantu bakikunyotewe Gaston Sindimwo yatubereye umuntu mwiza Gaston Sindimwo ahantu runaka kumva Gaston Sindimwo ivyo rero mba mwiza ntaba mwiza ubanza kuraba circonstance uko zifashe mugira ngo ushobora kuvuga ati ngize aha canka ubwa mbere no nta mugambo mfise uno munsi uzi ko badukuye mu gamazigara yego bavuze ko badukuye ko twebwe ntidushaka kuja kunigana n'abajya badasigana kuko benshi nabo twakuranye twagirane kuja kugira amatati ni kibazo uri umushinga ntahe uvuga ati ese vyorama ivyo murimwo niyo position nafashe batireka ese ivyo murimwo vyorama soko nkuru ya Bujumbura habuzi kugira yubako imyaka 11 nari nabahaye imisi 90 kugira yubako ico kintu nyene mu misi 90 amezi 3 isoko imaze imyaka 11 none hari yabuzi ijya soko kubwanje ijya soko naho hamagara uno munsi abahora bayidandarizamwo bose bakaza bati nimutange aya naya hari hapfuye iki yari twatire gusa dukeneye isoko je nkeneye isoko nziza byo bavuga ngo isoko amamall hajya hahora stade FFB hari kwakuriye tuje kubaka hariya iyi tugurize mu gisagara irateye isoni mu gisagara ca Bujumbura urenganye warabaye umutegetsi ukarengana kiya kibanza uje hari gihe mumendenga hari gihe ntakunda kuharengana kugira sindahabona ça fait 11 mugabo mukamenge yamaze imisi ngaha imisi mike habuziki yavye kuvuga ngo amabanki ngo tufate amabanki uburyo bw'amabanki amabanki harakenye amabanki harakenye ndakwereka ikibi kiriho dushobora gufata banki ufate amahera yayo umugwiza tunga ufate amahera yiwe aya place ahantu hazomara kuko kugira uhubake hajya nimiburi y'imyaka 5 kugira ijya vision nabonye bari koragira nimiburi y'imyaka 5 n'imyaka 5 kugira uzotangwe gusoroma ni imyaka 5 umuntu azofata myaka amahera ashe imyaka 10 ayaborera jewe nzobangiriyo ibintu bya byahindutse bwabwo banavuga nabo mugabo iyo afata bajya bayikoramwo bakagira rusansuma bakabandikisha bakabwira ati tana amahera naya bari kuyatanga mu mwanya muto kandi isoko ibimaze kubako mu misi 90 mwari mutekanya kuzoyubaka gute ku buryo yuba yarahejeje guhezwa parking nziza isoko ku buryo ntasura kandi gukoreramo ubundi nziza canke itari nziza naho ari kuguma uko yari iri kuko vyiza twovyubaka handi ibibanza si ibibanza leta ibuze nakubiye kuri stade FFB yego stade ushaka ciza ucugira kuri stade FFB kiya kintu kazogendwa kicanira boro buho kebuke cyangwa niba haburi oya ni migambi ni migambi donc migambi watowe afise niyo kubaka mole nininya hego nininya urumva rero umugambi niwo afise ni wateza gusha mu ngiro yego bivugwa yuko bavuze yuko mwavuye babakuye umugambwe iprona wabadasigana iprona ariko ukuri nukuwe umugambwe mwakuriyemwo
umugambwe mwagwaniye umugambwe habayimwo intambara nyinshi zitandukanye mu urimo ukuri nuku bo umva nakubwiye intambara yabaye imbere ko mba imbere kandida yego iyo ntambara yabandanije ibandanije sanctions bati umuntu yatugwanije muri ibi nibi sanction yo nuko mukura mwaswe d'abord bwa mbere babanza guteranya n'umugambo uri ku butegetsi hanyuma rero uravyemanga tiwe kandi kuja kwisigura ugiye kwisigura cyane ugiye kuja mu makosa ntabirese je nisigura wisigura byinshi wisiga gute ngo watutse president ngo watutse naga kuko uko wisigura niko wongereza hari gusanga avuze n'ibindi uvuga n'ibindi cibireka wavuze ko wamutuze okay wowe kutamuze nta kibazo wavuze kutamwemera ivyo nta kibazo wavuze kutemera umugambo ivyo nta kibazo mugo ndi muri campagne je devais défendre les couleurs de l'Ipron c'est tout n'umuntu akubonye akoramo mudasigana yego none uyo womfuta ka bene none baramfuse oya no bajya barimo badasigana barimo ntashaka kumfutamo ningo novuga nti tugira ibi hari bajya bashabaza benshi bashabaza tukagira ibindi umugambwe no mugambwe watanguye umugambwe wa umuntu akomeye cyane ugwa gasore uno munsi umengo uriko urazimangana mbega mu myaka 10 20 50 ipura ntizozimangana burundu bo irashobora gupfunywa mugabo nishobora kuzimangana kuko naba bariho naho boshaka ndabizi gutwata karero iyo nemera nkakora ivyo bashatse iprona ntihari kuboneka kuko tugiye kuvuga tuti iprona igiye gushikira umugambo uri ku butegetsi ntabashinga twari kuronka ntabajira mu bakomine twari kuronka none umugambo ucukora iki ucuba guke mu barabara kuko l'iprona c'est un parti de gouvernement c'est un parti de gouvernement naho abumwe abikiga batabikiga aramaze donc uruvuga rero ni hamwe nakubiye ko iprona c'est pas un parti comme les autres ariko uno munsi nitiko turabona babana bakiri batonya b'umugambwe mbega mu myaka 30 mwege mwaramaze gukukuruka mutakiriho mu myaka 50 ni bandi bazosigara baduza umugambwe naho hari ingorane kuko no munsi donc abantu bagenda déception en déception tufate nk'uno munsi bo bari kwagira ngo ivyo kwiyunga two kwiyunga sur quelle base mbega ivyadushikiye muri 2020 nibishobora kudushikiye urazi kuja mu matora uri kubona umukuru w'umugambwe mugabo mukuru w'umugambwe ntatori umugambwe asikana iprona afise inde equipe iriki mobiliza autre chose kandi n'umukuru w'umugambwe kandi umugambwe uri mu matora niwe vyitwa ko gushigikiye agakurikira nyene muri kampanye nagize intara zose ubundi yagize imyaka intara ndwi ubundi ndwi baca barazigabura mugabo adatora iprona bagatora inde nibi bitoroshe biragoye nico gituma rero hatsa kuba ini plateforme kugira je nsubire nabo ivuko haba ini plateforme community ikizira niki nico mwangaruke kwenyene mbega kugira ngo Gaston Sindimwe asubire mu mugambwe wabadasigana iprona nikiye kintu cokogwa mbega nikiye kintu gushikura umunsi je mudasigana ngo muri amashinga amateka nsanga mudasigana kugira nsubire ahubwo kugira nsubire mu nzego zawo tubane dukorana kujya twara dukorana yisaba nigiki ubwo twica twegera platform mbega bijya byanshikiye bijya byashikiye kugira ntibisuye gushika twokira gute akindi uno munsi kwa ntagara gukurikirana kumbure bari mu bagize ico bakora kugira ngo ushobore kuva vyitwe ko bavuye mu mugambo kuko abakubona bakora mu mugambo yego aho njewe nabariya baravuga ati mugambo Gaston niko bimeze yego niyo babona ariko re kugira ngo mu vyo bobo bafise canke mu nyandiko kubuta kirimwo kuba ariko baragukurikirana muri uno mwanya niye message ushobora kubahereza bavuga ati kame mutamara keneye mu mugambo oya gikuru nuko ndababwira nuko nibareme je mugambo ukomeye nayo nzo nkomeye bajya bakawukomeza ni vyiza nibabanda bakawusambura ndakubwire umugambo nshaka gusambura kuko hari abazowusama hari abawukunda abandi bazowusama bashaka kuzimangana gatoyi bose kuzimangana washaka gutsitara legislative kikira mugabo ndazi ko lipona
hariho abashobora kusa hariho n'urwaruka ruriko rurakura twakoranye rurimo kandi ruri hariya nyene kumugumya rushobora guhindura ibintu mu minsi izoshobora gushika yego ku bantu bagukunda kumbure bagirindiriye yuko basika turabe basi yuko umwaka wa 2027 azohava yitoza kumbure turabe ko twosura kandi kumuhaye ni mahirwe ibaza ko ibihe vyarahindutse kira gihe abo mwari muri kumara bariko barakugwanya ariko umwaka wa 2027 hari abantu bavuga ati mutama wacu ico ndakubwiye ubwa mbere amatora azoba mu mwaka uza yego je ngiye mu kintu ngendayo afon mwara umutwe n'amaguru byose bigenda bijanye nukuvuga rero ndiko ndaraba umwanya usigaye kugira ngo ukore ni muto nkore nkuko bigenda biragoye nubundi buhinga umuntu atazakwiga peut-être 2027 niyo umuntu yo kwiyumvira navyo 2027 bitegura ubunyene yes bitegura ubunyene nibaza yuko niturashika kuri ico gikorwa nitwashika ko tuzobamenyesha ariko twizere yuko nimwamara gufata ingingo muzomenyesha abakunzi banyu kumbure avuga ati cyo meya nuko abakunzi bacu nuno munsi turacari kumwe birahinduka wazi jewe ndiciga cyane cy'umukuru w'igihugu utwara komine wese umudasigana hageze umwaka uheze yatsa kuronka envelope yiwe kuko nabacega cyane cy'umukuru kubera we no kuvuga bonane shitsi namugira bonane nk'abanzi utwara umugambo wese mu komine yafise bonane yiwe 4 zose no kuvuga twarasangiye nawe ari make twarasangiye yes ari menshi mwarasangiye yes ari make mwarasangiye ena menshi mwarasangiye dusozera ikiganiro cacu hari ubutumwa kumbure ushobora guhereza abakunzi bawe ndetse n'abarundi muri rusange bwa mbere abarundi ni bareme kandi batekane kujya igihugu cyaca mu bihe bigoye ngo kabivamo kandi twaba twizeye yuko turavye imbono twabonye twizere ko bigiye kuja mu ngiro neza cyane gose ni umwanya cyane nibihe by'akarere nibihe by'ibihugu byose mugabo nibaza yuko igihugu cy'u Burundi kizomera neza cyane gose akazo gasana kanyuma kwaje dusozera mu myaka yose mwayo mugambwe iprona nikiye kintu mwitsa kugeza no munsi kwiga abantu ko dushobora kugenda tutari kumwe yego mukajana mukavugana kandi umwe yiyumvira ukundi undi yumvira ukundi mugabo kashobora guparvina ko mujana banja tujya banja tujya yes muri katagushimye cyane gose kuvure twaganye ibire vyiza hari abantu bashoboye gufashwa nivyo twaganiriye hano onya ndagushimira cyane gose umwe washoboye duhereza ndabashimiye cyane kandi jewe ndi open yes umwanya rero wose wese ntavyo gutegura aho mpamagariye nshanze kuva mu protocol nzokugira muri cool cyane gose ngorane aho uzompamagara nzoshanza tuganire iby'ubuzima byo kwigisha abanyagihugu iki niki guteza imbere iki byose tubifasha ariko muco mugira mugiye nakabanga kingene gatuma musaza kwisura muracari batonya ariko imyaka hafi 60 ni myinshi akabanga nakubwiye ko ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana kugira ngo ntube gutya nukubera kugabanya ingorane naho ingorane ziza ukaziminimiza donc ona hari abantu bavuga ati mbega gase kubera iki turavye ingorane turavye amakofa kubitwa canke akaruru kavugwa mu rugiwe kubera atagwara atagira gute kuko kuwazi guhindura ibintu bibaye isegonde nca nibagira ko vyabaye ca mfata ibindi umuvume acaza kandi kabazo uno munsi umufasha mwari muri kumwe agarutse ukabona ko yahindutse mwogaruka umusore oya sese nibigikunda nibigikunda je nibigikunda nawe yogira gute nibikunda ariko umuntu arahinduka ari ibintu camwo kugira upasiante umwanya wose nuko bo witeze ko arishobora guhinduka mu gihe uko biguma bibandanye fati kuko urumva biragoye ndabashimiye cyane murakoze cyane rwose yes usezera abakunzi ba Magic Channel TV ndashimiye cyane abakunzi badukurikiranye ndabwiye yuko
radio nziza ikorane ikiganiro byiza kandi turabakurikirana turabafata mu mugongo Imana ibahezagire Imana ibahezagire cyane gose kandi bashimye cyane gose mwege mwese murabishingana cyacu du début à la fin twari byinshi bashoboye kuganira ko mu mice igiye itandukanye mu buzima busanzwe muri politique ndetse n'ahandi mu migambi yiwe asanzwe afise no nyirubwiwe nako twashoboye kwigira byinshi muri commentaire byo twagiye turafashanya hano onya ndetse n'ibindi ivyumviro vyanyu à l'aise mube free kugira ngo tubye kuganira hari n'ibindi bibazo mufise tuzosubira kumutumira ubugira kandi kugira ngo dushobore kwagura ugiye butandukanye ndabashimye cyane gose rero mwese ndabutsa kandi subscribe like na share ku biganiro byacu bigiye bitandukanye asante sana